anja ndabona umengo uri kurihuta uri ngaha twinjire mu nzu bashishari ko ndihuta uwo kubesha ngo no kwinjira mu pango oya anja nawe nukuri ndateye oya anja none ugiye he ko wihuta sana shera hanakubashe nukuri nukuri Imana kubashe bazi kunda gukonja ngira rero mpate usuta aho yareka kumwengera mbwira sagiye kure rero anja urumva nayinje ndakubwire inkuru shasha warasa kandi gatipe agatipe oya none nibikigira none nagakuru gashasha ndakuzaniye sheri mbega uragiye uko byamushiriwe bageta abavyeyi biwe sa ndakubwije kuri bagesa abavyeyi biwe nimba wari uzi ko abavyeyi bamubyara sibo uriko cyangwa ejo ni sabukuru yanje cyangwa uriko uraguma ko masipezi masheri écoute ndakubwiye bajya ugiye mushira umukundana namaze kumenya yuko bageta abavyeyi biwe kandi icyo womenya ujya mushiro bamwibye kera cyane akiri uruyoya mu bitaro bamaze kumwiba bari amahasa abiri umwe asigarana mama wiwe ujya rero niwe bibye urabona ko ujya mu mama n'ujya mu papa bajya abavyeyi biwe umengo bameze ukuntu nibo bamwibye kandi umuntu yambwiye iyo nkuru ni mwene wacu tuvukana niwe yamureze urabona ko ari we bakorera byose niwe yabimbwiye ahubwo narumiwe byananiye kwihangana kuko uri umugenzi nashatse kubikubwira nawe ubimenye hamumenye ingene uzobibwira ujya musheri wawe nibyo sheri nukuri urako jino kubesha mana yanje cebyo bintu kubako kubibwira sheri oya urafise nyine ko hari umusheri wawe nyine muko murayaga ukagenda urabimubwira buhoro bitahure gusa biragoye gutahure none ivyo bintu uvuze ni byanyabyo cyo muri kurambesha urumva nukuri true urumva apana ibyine cyangwa kuko none no kubesha gute kandi Amalia ari we mwene wacu ari we yamureze kandi akaba ari we yambwiye yuko bamwivye akiri uruyoya bara amahasa abiri yabikubwiye bije gute wewe niba utari kurambesha nukuri sheri uko nukwinda ko mukuru wewe bikubwiye bigenze gute bije gutugira bikubwiye urumva wewe yarengewe afise amabanga menshi yo muri rujya rugo afise ibintu byinshi yumviranye n'urumva byamurenze biraboneka yuko hari ibindi bintu byinshi biri mu mutwe aguma yiyumvira bice munanira kwihangana ahitamwe kubimbwira je mutonyi wiwe yambwiye atuzid sigura yuko ngaha ukuri kose yagushiza habona rero wewe sinzi kwera ahubwo nubiwe imyaka 20 n'ingahe yose mana we ahubwo mukuru wiwawe n'umugunyabanga ahubwo numiwe imyaka 20 atunze isiri nkiyo ego vrem iryo banga yahise nkuko bimbye nanje ndavuga ati reka ngize ndambwira umugenzi wanje abimenye kujya mwana atari wahajya amenye ko kungana n'umwana w'abandi atavuka hajya ahubwo nyine tukiraho nyene ibyo bije birancanze nukuri numiwe kandi nibuka ko ujya mu kipe ije kundesha asa n'ujya musheri wawe nibaza ko ari umusheri wawe kuri sigaye mbika amabanga sheri uretse ko je ntoshaka ko tubonana nabi nase kubikubwira ko nabona umengo byo bateranya bikazana urwamo ariko kuva aho mwene wacu abimbwiriye ciye mbona ko exactement ari hasajye kuko barasa cyane shiri cyane urumva ntushaka kubatandukanya niko ubona umuntu asa nkanje nyene uko nyene uri uko nyene uri niko basa uburebure urumva nukwimosha byose nabonye mengo nico cyo umugore atihenze we ahubwo ujye mugore n'umwicanyi we ahubwo numiwe bajya abantu nabicanye nkaguma nibaza ni gute Shahiri yoza kundesha kandi azi ko turi abagenzi kandi cyane Shahiri nashobora kuzakuresha ashaka kuduteranya dushwanye ko nabona umengo n'umubarbara w'umushero wawe ngena meta Shahiri n'umusazi muga ibintu byo kureshesha koga ntabyajamo niho rero nacyo ndabyemerera ahubwo sinzi ingene uzabimubwira wowe kuri kurihuta genda ibintu je ntabyo novuga reka yo birateye isana ahubwo ibyo ntabyo novuga ahubwo je ndagiye wowe kwisi ahubwo reka ngende ma none ugiye kandi hari nari wanyu reka ahubwo nacanganyiko wowe wumva iyo nkuru wowe jewe ahubwo umere nk'utabimbwiye ntabyo mvuga ntuzabimbwira sheri wawe sinshobora cyane winumira urujya go kwica nawe nyine ngo n'urusa ngiye mu isoko we ndagiye mu isoko aho akirangi cyo gisaza ciwanje amasaha atarafungura we ibibandi bakorera hano sawa sha jewe arawe uranzi neza
je nta mugore nsangira n'undi mugabo kizira kikazirika reka nakwereke rero ko byose ubivyonze ujya mugabo reka nje kwigurira nawe abagore ntimushima kubera icyo bigira ibanga wabigira ibanga iki uzi yuko ibya mbere twabigeye nani wowe na jewe kandi bikagenda neza ibi navyo kubera iki utabicishije mpamvu cyane ibiki tume ngo byakurutse ubuze umuco wawe ntibimeze neza n'ibiki uyu munsi avuga ngo ibisaka by'imbwa byahiye yahiye gute kandi ari ufite amazi yo gusuka mu muriro uriya mutamu yabonye mesaje yari yanyuzwa cyane nimwamubwira ati warakoze kumubyaza umwana mwiza niyo yayibonye mwana yanje byose namuhaye nawe uzafatira nanamubwiye nyine bimeze ariko yanse arefise ubwoba urazi ko nyamusazi none ndakubaze nawe ntazi yuko ujya mwana atari uwaje ntazi yuko ariho twagiye kwiba kwa muganga erega byose arabizi byose nabikije ariko ntashaka kumva ari ikintu na kimwe byose namubwiye ariko yasaze ifise ubwoba rero ingene neza kubakorera ariko nawe utabinyegeje ko utabinyegeje mabuja erega cyane nagiye hari inyuma siga telefone mu cyumba uzi ko harimo amabanga nkayo shiramo na kode atazi none kode wayishiriyemo ikayibona ufata kode yawe wenyene ntayibone uyikuramo ntayibone uyishiramo umaze kumwereka kode none ngo none bamweretse amabanga yawe muri telefone Amalia ujye mugabo uramuzi we ujye mugabo ushize mu kode yo ndasa neza ahubwo yocisha hano yocisha gaserukirimo natenyenye rero azi ko umwana atari ni nkwambwiye cyo ariko urabigira aho rero aho ubage wifasha aho sindimwo nta mutwe wombira abasirikare ufashe iyindi mitwe nta mitwe ufise nta mitwe ufise ubage wifasha aho sindimwo ikiba wimenye uko inaguhenda sinzi icyo ndi bukore fise ubwoba gusa yigeza gukora kuko ugenda munsi arakura amaraso munsi nyene yuko bitamugwa nabi gusesa amaraso yo muntu jewe rero aho sindimwo erega je naho ibi byose nabigize sinashaka ko bajya abantu bapfa sinashaka ko bazari n'abafasha bagira ikibazo na kimwe ntacyo nashaka naho twabatwaye umwana ariko urumva twe twishakira umwana nta nabi twabashakira rero n'ibyashikira nabi gashika butari ubugugu bw'umugabo wawe adashobora kubona icyo wari kurarondera kuri ujya mugabo jewe rero aho jenge mu kuba byaje niko ndateka sindozi ibyombo aho asangira n'ingezi utaraja ku meza yombambira imbere y'amaso yawe je rero ndagiye aho nacyo fise no gufashamo na kimwe niwimenye jenge mu bikorwa byanje kabisa aho sindimo kandi ntusubira kubimbwira muramenyana ababikana babisangiye Yaman. Nje inogo bingahe? Sa? Nje ikinogo kimwe bareha bangana bibakwiye ari babiri. No. Umwe wese ategerezwa kuja mu kinogo kimwe. Duhambure basi. Sinshaka ko nabo bova bumvira ngo no mu ijuru bazohura. Sa? Umwe wese yijyane. Cyo nico. Tambire bajya bahura. Kisera. Chenda mutabiti. Kirita ko mozo bagwira. Mzee ni ushakwa ukanisha mama wangu. Ushakwa ukanisha mama wangu wewe mzee. Jewe. Chesi mfikina abantu mazi kuca ni benshi wewe mzee. None natwe. Na ukamushigiki. Ukamushigiki. Aho urukura kwita inyuko kurya. Reka twe turabavyeyi ba. Turabavyeyi bawe. Nawe udashobora kubyemera uyu munsi. Sinaretse kwikora ndiboreze. Umeni kwa nzirabore. Simoni. Yuko nukuri. Nusubire kumu. Tetwa. Mwongere navyibi. Jewe abavyeyi wanje bari mubwira nabasize mu bintu. Oya. Nusubire kuvuga ko umuvyeyi wawe. Kubita jewe re kumugore wanje. Kubita jewe. Nzega abanyamajambo cyangwa umuntu akuyora amenyo. Nakuyora amenyo yose yahungurure. Uzi wowe ufite umwana nka jewe, ufite umwana nka jewe. Babiri, si wewe gusa, babiri. Mwahatswe kuba ubushyuhe. Ibyo mubwira ni ukuri. Dusubire gukubita nyoko. Uramahasa. Jojine kuzosisho. Ibintu nuko bimeze. Izo ni ndemesho zarihe Ashobora kumena umutwe umunyene. Kandi ushobora kumena umutwe umunyene. Ababyeyi banje bari mubwira. Muri kiboni nyoko. Uruse mama wanje jewe. Ndana ushimikwa amukira muhakanisha umubyeyi wanje jewe. Wanje.
ntugomba kubukanisha mama nakumena umutwe jewe rero nakumena umutwe aha jewe rero ndabafira mu minwe jewe aha ndagwaye umutima jewe none abamaze gupfa wewe ubarutiki wewe ubarutiki niko nakwaje ubarutiki abamaze gupfa wewe ndagiye kimwe basi ntuwakwicwa n'umutima turakwinigira twenyene jewe ntangorane uwo ni mumurekagirire uwo ni igikunda uwo ni nyokurekure umaze gushika ngaha bahita muri maison noire musohoka aha sohoka imitima yiwanyu ushize ngaha nusohoka nta numwe arashika ngaha ngo asohoke banza umurindi apfa bukebuke ukwica wiyumva ababyeyi banyu ibyo jambo najyanze nsubiye bindi wowe mama wanjye wowe imana ntirenganya amajambo menshi ushondeka mukati twi we ziba geza aho ni sawa basubira kutajya aho uhogo wani reka telefone muzehe tumenye icyo tugiye aho gukora yadutebeje nimba tubahamba ubunyene tubimenye ado muwe nyene akwiye guhabwa abona nta muzamu wisisha muzehe twabashikanye hahandi nyene okay sawa turakurindiriye jewe umutama ngoma ndamuhimbura ukuguru usanga uragukuyeko sawa nade kana kurindira usa n'umutima mwawe urokoye uwo mukecuru utakiri mu kibanza umutima wonye ucopa woyohera imbwa wewe umve abwo amakuru yo aje kutajema umve bosina muduye inshuti yanjye Abutara munsi sinavyuse neza n'umunsi sinavyuse neza na gace nyuma numva desordre mu mubiri wanje je sais pas pourquoi sinzi impamvu asire no kubwira uze kuraba umuhungu nabe yakoze kandi ari manyanga kuri aho urize wiyumva nabi sinavyuse nabi frame umuhungu ashobora kuba yagize yani manyanga sinumva imfise amahoro nta liberté mfise nyumva nyine ukundi kuntu natwe urazi ko doshira kandi kuyerera cyane ngaha baba batubwira ibintu uze ngaha oya yatarife cyeje ukuntu niyumva ubwo bikose ntegerezo guhura n'ikintu kibi je ndavyibaza yakoze amanyanga kora muri amarasamu hingi Abusara telefone Allo wa alaikum salam amahoro sa nta mahoro hari gute habaye iki mama hamwe na papa bagize iki he none ni bande babatwaye sawa merci Abdel ko nuva mama na papa babafashe buri baze hano babatwaye kandi bafashe n'abantu batazi saba polisi saba niba bazi Anko mushikawe bamufashe mama na papa babafashe ngo babatwaye nibaze hano babatwaye bafashe n'abantu batazi kandi ngo bari binyegeje mu maso abantu également n'ababandi je sais pas ndindira kwa Katari niwe nerefunye mu banyi wacu ujya mama niwe nerefunye yabwiye yuko bana ubu nyine turiko turavugana papa we na mama we barabatwaye abantu tutazi ibi byako ni biki tugende basukurondera aho boba bari oja we tekana oncle reka tugende oncle ahana discussion ni kugenda tukamenya hano bavyeyi bacu bari imviriza hari ibintu udashobora guhababuka gusa ngo uragiye nimba ari umutego ubizi gute none okay nimba ari umutego tugende kutegura hari kindi nta kindi oncle jewe sishobora kuguma ngaha abavyeyi banje bari bafashwe imviriza bajya abavyeyi bawe uraje abavyeyi bawe harimo ushikanje harimo umufuri wanje bacumva rero bino bintu nakubwiye intambara iratanguye je ndabyiteze okay iyo reka basi tugenda kuraba iyo baba batwaye cyo tukamenya niyo bari oncle je cyo nico ndakwangira ukunda gutora ibintu bukebuke none okay umwanya ntituzibagiye hamwe tuguma ngaha siko bitera biba binini nakubwiye nti ubu intambara iratanguye kandi ni intambara ishaka ko umuntu akoresha ubwenge n'ingufu
urumva ugiye nabi umuti barashaka tubwire basi wowe ushaka ko dukora iki muzi nabe ndabwira ingo oya fe urazi mfasoni wanje shandamara maye n'ukuri bya babandi nakubita ngaha nabituhoje bambwiye yuko ujya mu ari intungane n'ukuri mumbabarire kujya nakoze muta nakunya nkubarira titi nababaye singire naho ncubu asha sinakubariye kuri kuramara amazi narakubereka ubanza witegereza urabe ko ari we ukomeza uvuga ngo niwe muta je nawe yihuse byari bihumye je nabona ko ari iwe atandukanye nanjye neze yuko ari Ihasa oya waramara amaje mutama kandi ndiko ndakubarira gabundi ni Ihasa ngo basa nk'ifaranga ni Ihasa jande ho yo bavukana ni umuhungu nkawe barasa cereza akabyumva yindi amara akana jewe yarabonye yuko amara yari yamukunze ujya muhungu sinamugiriye amara kabimenyera kwica arakwica uko umwana kuri se nahavuga umunsi abiri ikigongwe kuko umunsi abiri ikigongwe n'ukuri wese ndamaze kubikubwira kugira ngo atange ikigongwe n'ingene wamukubitiye umuntu mu maso akakubona ujya mu ati oya si uka yaguye igifukamunwa wawe inumire umucanje wanjye nuko ndagukunda ndaguye igifukamunwa n'ukuri nuko ndagukunda umwana wanje ntoreka ngo aguma ashavuye nukuri ntakikunda nakasabira wakisabira kuko nakomeje ndakubarira uranka ndiruka ndagufata uranka ntaco erega si jewe nagiye yarambabaje ujya mu none yakora ati uraraba ko atari iwe sinabimenye mu nyuma namaze kugira amakosa nanjye rero mumbabarire n'ukuri ndabazi nabisabye ikivunga wewe n'umwana wanje mungire ikigongwe n'ukuri ndinda kumuhamagara nawe mubibone nacyo gifukamwa ndakiguhereye rero ndakoze ikomeza kwabo urimire kaba kamizwe n'ingoma aha